kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Inosa Muhozi musanze mukurikira ibijanye n'umuziki muririmbyi Bob Marley araheze imyaka 42 yitavye Imana. Mbega Bob Marley kuri mwebwe ninde? Bob Marley si umunyamuziki asanzwe kuko yabaye umuntu si we wenyine ushatse, ariko n'umuntu yashize mu muziki ibyiyumviro by'ubuzima bw'abantu bafise ibibazo, arakarenganyo, ari ubukene, ari intambara, abishira mu ndirimbo ziwe kandi bikama birimwo. Hariho benshi babikora ariko basanga ari indirimbo imwe ngaha cyangwa indirimbo hariya. Bob Marley yabigize ngira ngo ikintu ari cyo umuziki wiwe ushingiyeko, cyo kimwe n'abavuzi ba reggae bandi benshi na Rastafarism, kuko ni ibyiyumviro bya religion birimo n'ibya politike. Sina religion siko babyita, bavuga ko ari spirituel, ku buryo umuziki kuri bo ni ikirwanisho cyo kurwanya akarenganyo, ikirwanisho cyo kurwanya ubukene, ni ikirwanisho cyo kurwanya abacinyiza abandi, ni ikirwanisho cyo gukoresha kugira abantu bumve ko bose basangiye ubuntu, baje hamwe nka kurya biririmba muri One Love. Urumva rero Bob Marley n'umuntu nibaza ko yigishije abantu benshi cyane ku isi, cyane cyane urwaruka, kuko yarigeze kuvuga ati ko nabona yakuriwe mu bukene bwinshi cyane, cyo kimwe na ba Peter Tosh, Bunny Wailer batanguranye abantu bakuriye mu bukene bwinshi cyane burenze urugero, bakurira no mu karenganyo kenshi no kwigwicanyi bwinshi buvuye ku banyapolitiki bakoresha urwaruka kugira ngo bashikire mu matora, bashikire ubutegetsi mu nzira cyangwa iriya. N'abantu rero bakuze babona ivyo bintu cyane, bagira n'amahirwe yuko bari baciye ubwenge, bafise n'ubuhinga, baca barabikoresha kugira ivyo bintu bihagarare. Umuntu rero atari umuririmbyi gusa asanzwe, yahindutse umuntu asa n'uyobora abandi ku isi. Yarigeze kuvuga ati twarageze aho mu buzima bwacu twari gufata inkoho cyangwa igitari, ati twahise mu gitari, ariko urumva urugamba ni rwa rundi. Abantu bari ku rugamba, yari ku rugamba, mugabo urugamba rufise iteka kuko rwa rugamba ruvuga ko abantu bose ari bamwe, ko atakirengeye, atabwoko burengeye ubundi, atawukwiye gucinyiza abandi kubera yitwa ko afise amafaranga cyangwa ubushobozi bwa politiki, ko hagomba kuba ubutungane ntahe mu bihugu byose. Nivyo rero Bob Marley, umuntu ashikira miliyoni amajana z'abantu ku isi mu muziki uryoshe cyane, utambika, urimo n'ibyo byiyumviro. Ni ukuvuga ko umuntu yigishije cyane, yakanguye abantu benshi cyane, ubwo bakabakangura bajyana mu nzira nziza, atari inzira yo kwicana, atari inzira y'urwanko, ari inzira yo kuvuga ati abantu turi bamwe, nta mwirabura, nta mwera, nta mu asiatike, twese turi abantu, turi nk'uko babivuga ati turi abana baja Rastafari, kuri babivuga. Umuntu rero yagize akamaro kanini cyane ku rwaruka rwinshi rwo mu isi, naco gituma imyaka yose iheze umenga Bob Marley yama aricari ngaha, aricari kumwe n'abantu iminsi yose, kuko indirimbo ziwe zigomba zumvirizwa n'abantu mu bihugu byose byo ku isi. Mwari mubicishije ko gatoyi ikijanye n'ubutumwa yatanga. Ahanini ubutumwa yatanga bwari ubuhe, bwobera ikigwa ikihe uno munsi abategetsi uno munsi cyangwa urwaruka muri kino gihe, na cyane cyane tubirabishije ku gihugu cy'u Burundi? Ubutumwa buratomoye cyane, ni kurwanya akarenganyo, habe justice, intahe kuri bose, kurwanya ubukene. Abayobozi barwanira kuja ku butegetsi, kuyobora ibihugu, ni ukugira bakura abantu mu bukene, abantu bashobore kubaho neza, baronka aho baryama, baronka icyo bafungura, bashobore kumurika abana ku ishuri, bashobore kwivuza. Ibyo ni ibintu bitomoye cyane mu ndirimbo nyinshi za Bob Marley, ndetse n'abandi nka ba Peter Tosh bari kumwe n'abandi barasta benshi. Kurwanya ibintu by'intambara zishirikiye ku moko cyangwa ku karenganyo, kujya gutera ibindi bihugu kugira ubikandamize,
eh, ibyiyumviro byo gushimikira ko umwe wese, umuntu wese, igihugu cyose kirafite uburenganzira bwo kwikukira no kubaho mu iteka kidatwawe n'abantu b'abacangero. Muri Zimbabwe niho bivuga cyane ati I don't want my people to be treated by mercenaries. Sinshaka ko abantu banje basubira guterwa ubwoba, gukandamizwa n'abamercenaires n'abacangero. Urabona muri kano karere ko hari abagaruye abacangero. Ni ibyiyumviro byari bitomboye cyane nk'ibyo, kandi ikindi nacyo akavuga ati twese turi abantu, dufise ubuntu twese. Ni naho bamubaza rimwe ati wowe wumva uri umwirabura cyane kurusha umuzungu kuko se yari umwera nyina akaba umwirabura. Yavuze ati sindi ku ruhande rw'abirabura, sindi ku ruhande rw'abera, ndi ku ruhande rw'Imana. Urumva ni uburyo buteye buri mu bwenge bwinshi cyane bwo kuvuga ko abantu bose ari bamwe. Imana yabaremye ibibona kubemera, yabaremye ibagira abadasa ibibona, ntacotuma hari uwibaza ko aruta abandi cyangwa akwiye gukandamiza abandi. Ugiye muri kahise k'abantu n'ibihugu byose, uretse ibyo by'Imana, abantu bavuye muri Afurika bagiye kwera no gusa kuriya basa muri Aziya n'amaso ahinduye kubera klima zaho uko zigenda zimwe, nicyo cyagiye gihinduka gituma abantu badasa. Usubiye ku muzi w'abantu, abantu bakomoka hamwe, bakomoka muri Afurika. Niko ibyo ni ibintu bimaze kuboneka. Abascientifique bose, umuntu wese ntawe utabizi ashatse kubimenya. Ibyo rero birerekana ko umuntu ari umwe, kandi yifuza kumererwa neza, yifuza kuroranirwa nk'uko nawe yari akwiye kubyifuriza uwundi, ataba akwiye guhonyora ku bandi kugira ngo bamererwe neza abandi bamererwe nabi. Ibyo ni ibintu bitomoye cyane byaba biri mu ndirimbo zabo, ari bariya bigendeye Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer, ba Joseph Hill, n'abahugu ari abahungu ba Marley, ba Steve, ba Damian, ba Ziggy, bose bakiriho n'ubu, ba Jimmy Cliff. Kuva kera Jimmy Cliff yatanguye imbere ya Bob Marley. N'abantu uyu muziki waregeye ugiye gusubira ku bantu ku nkingi zawo, n'abantu bashize urugamba rwabo, barugize uburyo bwo kurwanira uburangamutima bwari bukwiye kuranga umuntu n'abantu bose ku isi. Ni ukuvuga iteka no kuroranirwa, kuba abavandimwe. Nacyo gituma bakunda bo ntibavuga ngo twebwe, bavuga ngo I and I, jewe na jewe. Ni nko kwibutsa ati jewe, wewe uri jewe, na ndi wewe. Bisa n'ibikomeye cyane kurusha uvuze ngo twebwe menga wegeranije abantu ushira hamwe. Bo ni harya bavuga ati jewe nanje kugira ngo bavuge twebwe. Urumva ni ikintu gifise icyo gisiguye cyane mu kuvuga ko abantu bose ari bamwe kandi bakwiye kugira iteka rimwe. ubwo ugarukana n'abategetsi buhafatira iki ubwo ubutumwa bwakira ushaka kubwakira. Usanzwe afise umutima w'ubunyamaswa, afise umutima wo gukandamiza abandi, afise umutima wo kurenganya abantu, afise umutima wo kwikwegera ko naho urara urasigura ntiyumva. Burya kenshi nk'uko babivuga, Abaswahili nibo baca umugani ngo asiyefunzwa na wazazi ufundishwa na dunia. Hari utumva kubera yumvishijwe n'ibimushikiye. Ushobora gusigura, ababyeyi bakakubwira ibi na biriya, ukifata inzira zawe z'ubunyamaswa, ariko ukaza guhura n'ibintu mu buzima bikumvisha bya bindi byose utashatse kumva. Murabona muri ino minsi bimaze iminsi bishikira abantu bamwe bari barigize ibitangaza, haba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu. Usanga umuntu asubiye hahandi hasi h'abandi bantu bose, mbere akaja munsi yabo yarazi ko ari umuntu ageze, ngira ngo ageze mu ijuru. Nibaza ko abategetsi, abayobora abandi bose bakwiye kumenya ko atari intungwa bayoboye, atari ibikoresho byabo bagenda barahonyorako kugira bashike iyo baja. Bamenye ko abo bantu wikiri imbere y'abantu ugiye kubayobora, ugiye kubayobora kugira bashikane heza kurusha aho bari. Ntugiye kubakoresha kubagira ibikoresho kugira ngo ushike ku byawe ubacanishemo, ubita abahutu, ubita abatutsi, ubita abatwa, ubita abirabura, ubita abazungu, abamuzirima, abakretien. Umuyobozi ari muri ibyo si umuyobozi. Ni inyamaswa ipanga ibyiriko irapanga kugira irye irira ku bantu. Nyamuyobozi yibuka ko icyatumye aba umuyobozi ni ukugira abajejwe kuyobora bamererwe neza gusumba, bisanzure,
baba abantu bagira iteka bose atabakuyemo. Ibyo rero byumva ushaka kubyumva, utabyumvye nawe birateba agashika ugasanga ubuzima abyumvise ataco gishobora gukora. Abakiri bato nabo bariko bararuka uno munsi bosigarana iki ku buzima bwa Bob Marley? Bo cane cane kwizera n'ishaka, ishaka yo kuvuga ati naho ataco mfise, ntaco mfise, nta na kimwe, yarabaye umusuderi, akiri utuntu duto dushobotse, nta mashuri yize, ariko ishaka n'umutima wo kwitaho abandi no gukora cyane, kuko burya buhinga afise ko yaririmba, yari umukozi, abamuzi bakorana bavuga ati gukorana nawe ko ari uguhangayika cyane, kuko uko yakora cyane ko yashaka ko nabo bakora cyane. Nje gituma umuziki wiwe n'uno munsi wumvirije menga n'uno munsi subu imyaka 60 50 iheze. Uravye nk'indirimbo yavugije muri za 72 za Street Up, ukazumviriza uno munsi wogeraniza uno munsi n'izindi zagiye zirakurikira, harimo igikorwa kininiya cyane, harimo gukora cyane, kudapfa gukora ngo aho dupfe kugira uko. Indirimbo ziwe nico gituma wumvirije kuva ku ya mbere gushika ku ya nyuma ubura iyo uhitamo. Iryo shaka rero ryo kuvuga ati ndafise umutima, ndafise umutwe, nditayeho abandi, ndazi ico nshaka gushikako, nshaka kubaho mu iteka, haba hasigaye yuko ukora, ukiga, ukumviriza, ugahanurwa, kuko barasoma cyane bariya abantu, buriya bari barasta bose barasoma cyane, hari abasoma Bibiliya cyane, hari n'abasoma amakuru bagakurikira. Urabye amafoto yabo bibereye aho bicaye bariko baratera inkuru, asanga bafise ibimenyesha amakuru, Bibiliya yama iri hafi. Ubwenge ntawe bukurana, ushaka kugira ubwenge uraburondera, kuko ubwenge nabwo si kindi, ni ukumva aho hantu uri, aho hagukikije, aho uba, sosiyete urimo, abantu, no kuraba ati niki comerera neza abantu twese. Ubwenge ni si kindi nico, ubwenge ni gutegera ibyo urimo, ukamenya n'inzira nziza ufata kugira ibyo birimo ubivemo neza bidateye ingorane nyinshi. Nibaza ko rero icigwa nyamukuru nuko umuntu ataho kwihebura, naho iyo bari mu ngorane zimeze gute, nta kwihebura, ahubwo ni ukugumana ishaka, ugakora ibishoboka, ugakoresha umutwe, ukiyumvira gushika utebure nk'inzira igushikara muri iryo teka wifuza, mugabo naryo yifuriza n'abandi. Cyari ikiganiro ku isoko.